Yesu nashimwe. Amen. Turabaramukije mwese ishengero ry'Imana amahoro muri Yesu Kristo tuganze. Amen. Turanezerewe ko tubakora mu butumiro bw'ijambo ry'Imana. None twamaze kumva ijambo ry'Imana mu ndirimbo kandi turashishikara ariko tubane guhana akazi. Mwese ishengero mwumve umugisha w'Imana. Amen. Yesu adusange. Amen. Twagomba gusaba abashitsi bari hagati yacu ko bahaguruka, hariho biragaragara yuko ari abashitsi bogaruka kugira ngo tubiyegereze. Abashitsi bavuye hafi, abavuye kure, birashoboka tubona bamaze guhaguruka n'abandi dushishikare, ariko usinziriye mumureke, nimukangire n'umwana yisinziriye ntaco azarayibonera muri iryo tiro nyene, ariko abakoze mu bavyure, abakoze mu bavyure ni aba bene data, kandi naho imbere turacari kumwe n'abakozi b'Imana bo muri ico gihugu kibanyi, ntiturabarambirwa. None abo bashitsi bose tubahe ikaze mu izina rya nde? Yesu Kristo. Mwami Yesu Kristo abakorera iki? Kaze rwose umugisha w'Imana tuwusangire, abaca duhaguruka twese hejuru kuririmba uwo Yesu atanga amahoro, kandi iri zina twaronkeyemo byose, iryo zina niryo rikwiye gushirwa hejuru. None tuduze ibiganza vyacu vy'amashimwe kuri umwami yaje mw'isi yacu atembera kubabara akabana natwe, kandi yatwugururiye irembo rizodushikana mw'ijuru. Mwami Yesu nashimwe. Yesu jina kuwa siku zote. Turagushimiye Mana yo mw'ijuru kuri biteka wongeye kudutera muri zino saza muri kino gitondo. Ubwami bwawe nibunze hano, turi imbere yawe n'abana bawe, abantu ukunda. Turazanye amashimwe yo mu buryo butandukanye, turacari bazima, turacagendagenda, turacahumeka, turacapagara izina ryawe kuko tukwizeye. Ntushirwe hejuru mwami. None rero dukoraniye hano turasabye mu bwiza bwawe mutwikire, ugendagende muri rino koraniro, ijwi ryawe risubire ryumvikane mw'izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwungere
musabyi wawe abahagurukano turagusengeye nk'igikoresho cyawe akivuga avuge kuvugishwa nawe akoreshwe nawe kandi ijambo ryawe rironke ikibanza mu mitima mu izina rya Yesu rize risomora rize ritera ibyizigiro rize ritubwira iby'ubwami bwawe twunguka ibyawe kandi uno munsi urakoze mwungere mwiza n'abarwayi bakire abafite ingorane n'ibyago batabarwe mu izina rya Yesu wiyerekana izo ukoze turagushimiye Mana muri ibyo byose ugiye gukora kugiye kubana natwe muri byose ugashyigikira umwe wese tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. kaze korali ya mbere mu mbazi Imana.
Imana yacu niyo kwizigirwa. Imana yacu niyo kwizigirwa. Amen. Ibyo yasezeranye irabishize. Abantu bashobora kugusezerana ibintu bakaguhera, ariko yowe wibeshe si umuntu kandi bishobora byose. Haleluya. Amen. Abashitse mu matunda twahawe ikaze karibu namwebwe ku ijambo ry'Imana. Hari umuntu wese rero washikana abo mwizigirwa kuri iyo Mana, hari igihe kigeze bya bindi yagusezeranira ibyoroshitse. Imana nishimye. Amen. Uraye ikaze mu muyoboka w'ishengero adushikira ijambo ry'Imana. Ikaze. Ntangaburira ijambo ryawe uko wamanya uyu mutsima igarira rugahaza benshi. Yesu nashimwe. Amen. Ubuntu tugiriwe kongera kuba imbere y'Imana yacu, kuko umwami aragabura ijambo kandi rigahaza imitima yacu, tugataha tunezerewe. Yesu nashimwe. Amen. None tudatebeje reka dusome ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka igice cya 5 turasoma duhereye ku murongo wa mbere n'amajambo avuga ingene Yesu yarobesheje ifi nyinshi. Luka 5 duhereye ku murongo wa mbere. Nuko ishengero ririko riramubanda ryumva ijambo ry'Imana, yari ahagaze ku musenyi w'ikiyaga i Genezareti. Abona amato abiri aziritse ku nkombe y'ikiyaga, ariko abarovyi bari bayavuyemo boza isenga. Atambukira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, aramusaba ngo abwigizeyo buve ku nkombe gatoya. Aricara yigisha ishengero ari mu bwato. Ahejeje kuvuga abarira Simoni ati, igira mwibenga muterere isenga zanyu murobe. Simoni aramwishyura ati, erega mwigisha, twakesheje ijoro ryose twarushe ntacyo twafashe, ariko kubw'ijambo ryawe ndaterera isenga. Barigize baroba ifi nyinshi cyane, isenga zabo zigomba gucika. Bakura bagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babafashe. Baraza buzuza ubwato bwombi bwagomba kwibira. Yesu nashimwe. Ni ijambo ry'Imana tugomba gutera amako, ariko aho ngomba nava ngo ariko kubw'ijambo ryawe ndaterera urusenga. Yesu nashimwe. Twongere ko hariya muri Zaburi 119, Zaburi 119 turasoma ujya murongo wa 11. Zaburi 119 hariya ku murongo wa 11, ijambo ry'Imana riravuga ngo, nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje ngo singire gute, ngo sindagucumureko. Kandi tubandanije muri irya Zaburi nyene harimo amajambo meza atubwira agaciro, atubwira ubutunzi, atubwira ubushobozi buri mu ijambo ry'Imana. Zaburi 119 hariya ku murongo wa 50 haravuga ngo, iki nicyo kimara umubabaro mu marushwa yanje, nuko ijambo ryawe ryagize gute,
muzima ryagize muzima. Ijambo ry'Imana n'umuntu bahora bita ngo ni igifu riramugira muzima. Hariya muri Zaburi 119 ku murongo w'105 nahone haratwereka agaciro k'ijambo ry'Imana icyo rishobora kudufasha. Zaburi 119 hariya ku murongo w'105 aravuga ngo ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge vyanje, ni umuco umurika mu nzira yanje. Yesu nashimwe. Aya majambo yose duhereye kuri aya twatanguriye ko kugeza kuri aya muri Zaburi aratwereka agaciro k'ijambo ry'Imana, aratwereka ubutunzi buri mu ijambo ry'Imana, aratwereka ubushobozi buri mu ijambo ry'Imana. Kandi birumvikana rwose turi hano nta kindi cyatuzanye, twavuye muhira kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Sinzi ibyo ari byo byose niyo ntumbero nyamukuru. Birashoboka ko hari umuntu yoba yaje afite indi ntumbero, ariko ndazi ko benshi baje kwakira icyo ijambo ry'Imana rivuga. Yesu nashimye cyane. Abato barakeneye ijambo ry'Imana, abakuze barakeneye ijambo ry'Imana, aboroshe n'abahambaye. Ijambo ry'Imana rirafise icyo ribamarira, rirafise icyo ribavuga ko, rirafise icyo ribungura. Yesu nashimye. Kuko umwe twumvise yavuze ngo rege kuri jewe ijambo ry'Imana n'itara riramurikira, rikambuza kugendera mu mwiza, rikantumbereza kugendera mu muco. Ubundi ntati erega ijambo ry'Imana hari ibihe rimbera inkoni nishimikiza, ahantu hanyerera, ahantu hagoye guca, mu bintu bitoroshe. Nishimikiza ijambo ry'Imana ndarengana bikagenda neza. Yesu nashimye. Ubundi nawe atereka ijambo ry'Imana rirambera umutsima, rigahembura ubugingo bwanje, rikandinda umwumwa. Ubundi nawe akabyitiranya n'uburyo bwo kwiyungurutsa. Mu mwanya uheze nariko ndaraba hariya mbona bisi nihagaze hariya rijanye abantu baje gusenga, yanditse ko ngo dushorere ngo turagutahana. Nagiyumviye ko ningana abantu bari dushorere turagutahana, ko kubashorera ndabahaye amahera y'ikubutsa. None bo bayinjiye mu rugo baramusanga ngaha gutahana atacu bahaye. Yesu nadufashe cyane. Ijambo ry'Imana riragukura ahantu rikagushira ahandi. Wari mu mubabaro rikakwibagiza imibabaro, rikagushira mu vyizigiro. Wari mu kwihebura rikagukura, rikakujyana mu kurema, rikakuremesha, ukumva ijwi mu mutima rikubwira ngo haracari ivyizigiro. Yesu nashimye. Iryo ni ryo jambo rero niko ndakubwira uno munsi rifise ubushobozi. Ariko turiko turaraba neza dusanga hariya mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere ku murongo wa mbere havuga ngo ubwa mbere na mbere ngo jambo yari ngo yamyeho ngo yari Imana kandi ngo no mu kurema yari bwabonye rero Yesu niwe jambo. Yesu nashimye. Wakiriye Yesu, wakiriye ijambo ry'Imana. Reka tuvuge gato kuri uwo Yesu kuko no kumuririmba twamuririmbye agatari gake. Uwo Yesu, uwo jambo afise ijambo ku kintu cyose, afise ijambo kuri biriya bintu ubona bikugoye, afise ijambo kuri biriya ubona bikuzazaniye. Ibintu byose biramwumvira. Yesu nashimye. Amen. Ikiyaga kiramwumvira kuko amajambo twasomye ngaha yatubwiye ibyo mu kiyaga. Kuko tugiye hariya muri Luka 5 ku murongo wa mbere gushika kuri twasomye hari ibibazo bibiri. Hariho abantu bafite intumbero zitandukanye. Bamwe bari baraye bararoba
kubakera ko ata kintu na kimwe bafashe baronse. Bari bafite none mu miryango yacu tujyana iki? Uno munsi turya umutima utagira imboga. Babakiriya bacu bo ku isoko bahora baza kuturangura, tubabwira ko uno munsi nta na kimwe twaronse. Ariko hambavu yaho hari Yesu nafise intumbero yiwe. Yesu avuga ati ntegerezwa kuvuga ijambo ry'Imana kugira ngo abantu babohoke bave mu byaha, bumve ukuri kw'ijambo ry'Imana, bikunde bagororoke, bagire icyo bakiriye mu mitima yabo kizobafasha. Bamwe bari bafise intumbero y'ikija mu nda kugira ngo ubugari bumanuke neza. Nawe nafise intumbero y'ikija mu mutima kugira abantu bahurire n'ijambo ry'Imana. Wavuga abo bantu biragoye aho bihurira. Oye, niba ushaka gutahana ifi mu bugari bugende neza, banza wumvirize ijambo ry'Imana. Banza wumvirize ijambo ry'Imana rivuga, kuko turabonye ngaha baramwumviye arasunika bagira ati umugabo twaraye turushe, twagomba kuja kuruhuka, umuntu arondera ahantu aja kwicurikira cyangwa arondera utundi aja gupfundikanya none batubwira ngo twigize ubwato mu kiyaga caduhaye ikiyaga no munsi. Ati mugabo reka dupfe kumwumvira nta kundi. Baragenda aravuga ijambo ry'Imana ati sawa, intumbero yanje rero ko ndayishitseko, reka nitwararike intumbero yanyu namwe. Yesu nashimye. Ati suri ku bwato rero jana mu kiyaga, subirayo murobe, reka twaraye ikijoro cyose nta na kimwe twafashe. None ukumurango niyo nziza toya, hari ico muyoyo, ikiyaga kiranyumvira. Amen. Haleluya. N'ifi ziranyumvira. Amen. Babiriza baregeza imbere ati ewe mwamafi mwe ayashobora kuza yose kuzura ubu bwato nyaruka. Amafi arisukira ngo bakwenza isenga ziruzura barapakira. Amato yose yarahari, barabati nimuze mudufashe, ni nyinshi, baruzutse. Nibaza ko uwo muntu yavuze ngo kubw'ijambo ryawe ndagira iki? Ijambo ry'Imana icyo rizokubwira uzogikore kuko birimo inyuma. Yesu nashimye. Uyu Yesu rero afite ububasha ku kintu cyose. Ndibuka bari mu kiyaga bariko barasoza, hanyuma bafise intumbero kanaka yo kujariya ngo haduka umuyaga, haduka ibihuhusi, ati turapfuye karabaye. Babwiye Yesu aravuga ngo wakiyaga hora cereza, ikiyaga gica kigira gahorekere. Yesu nashimye. Nijya ndirimbo y'amajana 332 igitero korali santral mufasha yikango yagira iki? Yikango yazizikiriyaga
bamurengeje ngo ni kubera tudatanga ikori kuko baramugenje. Hanyuma baravuga ati genda urabe hajya ku kiyaga uterere igera hazi ifi imwe. Iyo fi imwe yari mikori. Yesu nashimye. None ayo mahera yagiye mu nda y'ifi ryari gute? Uwo Yesu amenya amafi yose ari mu kiyaga yiciza mikori bayibaza bagaca bakura mikori byose biramwumvira n'amafi aramwumvira. Yesu ni umunyabwenge w'abanyabwenge ntakamusoba. Natuma abantu bariga ibiharuro. Amafi udutsima 5 n'udufi tugaburira abantu bangana. Ibiharuro bya Yesu biranyuranye n'ibyo byo muri kaminuza kuko udufi imitsima 5 n'udufi 2 agaburira abantu ibihumbi birenga 5 kandi bagasagura bakuzuza ibiseke bingana 12. Umunyabiharuro niyo bari yarafite ngaha yoshobora ibyo n'ibindi. Yesu niwe afite ibiharuro birenga ibindi biharuro byose. Kandi muri ino minsi amafaranga muri kati mbega niho bari mucamo n'iki sinzi umuntu yaje ati Yesu ashaya ati yo yogaruka ati muri brasserie fiance abize shimi ntawize shiminganya niyo Yesu azi. Yesu ama imibindi y'amazi arahindura vino imeze gute iryoshe. Yesu nashimwe. Uwo Yesu niyo ngomba ko tuvugana ko uno munsi n'ijambo ryiwe aravuga ati genda muzana amazi ngutuze imibindi haheze umwanya kandi nta bintu aja hariya muri brasserie baraja kurangura ibintu basukamwo. Urabona oranje ingene isa, urabona koka ingene isa yirabura, nta mpapuro benshi nikarina kurondera ijambo rimwe gusa sukamwo ngaha rero mushira abantu kumbure baragatembega ibintu nagomba aha amazi kwere. Sinzi umutegetsi kanaga ngo bitanga nibaha amazi yanga inzoga. Amazi ayahindura vino iryoshe kandi no mu buryo bw'ubuvuzi n'aho abaganga bokorana ntibogeze ibyo Yesu yoshobora gutunganya. Niwe muganga w'abaganga bose. Yesu nashimwe. Umuntu yashobora kuba abaganga ngo ni umuoftalmologue ngo ni umuspecialiste w'amaso. Je muragenda ku baganga b'amaso bakandabira ibintu bampa n'ibi ariko aha Yesu yoca ngaha akavuga ati kura ibyo ukanura. None ntibica bigenda neza. Ubu ibi nkuye aya marori ibiyarenda yona neza byose bwawe wicaye ngaha sindamubona. Ariko Yesu avuze ati humuka nibyo nyine bica bigenda neza. Amen. Yesu ni muganga w'amaso. Yesu ni muganga w'imibembe. Abanyamibembe baravuga ngo umanuka muca mugenda mwereka abaherezi musubire mu miryango yanyu mwiyungunganye bizogenda neza bica bigukonyene. Amen. Yesu n'ibimugara bimugurura n'ibipfa amatwi bica byumva kandi n'abapfuye arabazuka kubw'ijambo ryiwe. N'abapfuye barazuka n'umaze iminsi nemumva araba umutima kaza. Yesu nashimwe. Amen. Uwo Yesu ni igitangaza. Uwo Yesu aya mategeko y'isi ngo ibintu bitegereza kugenda gutya na gutya ntibimuraba. Ikiyaga arakigendagenda wogendagenda ku kiyaga n'amaguru bigakura woroka. Petero igihe kimwe yararyohewe ati ko ngendana na Yesu reka nanjye umunyenga nawumve kabisa. Mugenzi ubikunze bwira nanjye nzi ati munsi haribona ngira ngo yatambutse kabiri cyangwa gatatu atangura kuroka. N'abana bagomba kwigira Yesu. Ayabana bagomba kwigira ba Yesu bafise ukwizera no gusumba abana. Yesu nadufashe cyane. Amategeko yo kuvuga ngo umuntu agendeye ku kiyaga n'amaguru araroka ntamuraba.
nta muraba yaduze mu ijuru muraba gutya. Yesu nashimye. Nta rindi bigenda juru, nta rindi ndege, kuko ububasha n'ubushobozi bwose buri muri we. Yesu nashimye. Ikiruta rero ibindi byose, kuko ntitwodondagura ibyo Yesu yakoze ngo tubiheze. Abazi guhanura baraharuye basanga yagiye akoze ibitangaza 37, nawe ugatuharura igitangaza cya mbere cya kabiri, uhereye kuri ya mazi yahinduramo vino iryoshe, ugashitsa igitangaza cya nyuma yakoze n'ikindi. Ugutwi kw'abandi kwari kwakorotse aragusubiza ko, none hari ibindi yabananije akora. Urahura uzoyibona 37 uzosanga atana kimwe kivuyeho. Mugabo ibyo ntibyanditswe muri Bibiliya, kuko hariya mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cya nyuma ku murongo wa nyuma uheretse igitabo, avuga ariko ngo ibyo Yesu yakoze ngo ni bingana, ngo ni byinshi cyane, ngo ntaho bidondagura, ngo ari namwe ngo bagombye kubyandika mu bitabo, ngo ibitabo byandikamo n'ibyo uko bingana. Icyo jambo ndaryemera, none ibyo Yesu yagukoreye biranditse mu gitabo. Za ntambara Yesu yamakugwanirira ziranditse mu gitabo. Ibyo Yesu yakoze ni byinshi cyane, kandi n'ibyo azoshishikira gukora ni byinshi cyane, ntaho byandika ngo abiheze. Mugabo rero yaba uri umunyamwete, urafata igitabo, urafata ikaye nk'iyi, wandika ibyo Yesu yagukoreye, nawe uzosanga atari bike. Yesu nashimye. Uwo Yesu ni igitangaza. Ikinezera rero cyane, Yesu yaremeye arapfa, arahonje urupfu, ariko aratuka ararunesha. Yaranesheje urupfu, kuko urupfu rwibaza ngo ruramumize, ariko niwe yarumize. Hari indirimbo yari hakurya ivuga ngo urupfu ngo yarumize, amari muri namba igihe cyangwa sinayitegera neza. Yararumize rwose, nta bubasha rufise. Yesu nashimwe. Acaja mu ijuru kudutegurira aho tuzoja kuba. Yesu nashimwe. Abaririmbyi bo mu mwaruka baririmbye ngo mon pèlerinage s'achèvera bientôt. Urupfu rero ni lift. None nta muntu yoba agomba lift yihuta, urupfu rwomuha. Yesu nadufashe cyane, kuko yararunesheje. Nimba atabyaha bibogaboga mu mutima wawe, uri uw'ijuru wogenda. Mugabo ikigogo, iyo lift twarose ntawe ushaka kuyipakiza ngo vuba. Reka turindire, nzamba niyavuga ni lift tuzogenda. Urupfu nirwaza nabwo ni lift tuzogenda, kuko dufise uwarunesheje, kandi yaneshereje twebwe. Yari asanzwe yibereye mu ijuru nta ngorane yarabize, kuko yaramanutse kugira ngo arufate, yibaze ngo ruramumize, ariko ntirumenye yuko ugiye gutsindwa no kumaramara. Yesu yaramaje urupfu. Yesu nashimye. Uwo niwe jambo rero yaremye isi. Uwo niwe ugomba kukwibutsa uno munsi. Muri bijya bikugoye hariho jambo afise icyo avuga kuri izo ngorane zawe, kandi umwanya wariwo wose zishobora guhera. Yesu nabahezagira. Umusambi w'Imana Dawidi aravuga ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo noye kugucumurako. Mbega twumvise ngo yabitse ijambo ry'Imana hehe? Umutima. Naribagiwe ni kubera iki yabitse mu mutima? Kubera kuko tuwava tukwanga yabitse mu mutwe, kuko umuntu ashobora gufata ijambo ry'Imana mu mutwe. Ariko umutima si ngomba kugaya izindi ngingo z'umubiri, mugabo umutima ni ikintu gihambaye. Umutima ni moteri Imana yashyize muri twebwe, bidashobora bigoye izimye kaba kabaye washaka gukora ko wumva kaguma kagira gutya
kaguma gakubita. Umunsi uzokora ugasanga kahagaze kandi namubabwira ntibitokunda kuzokora n'abandi bazokora ko Yesu natufashe cyane. Iyi moteri rero Imana yashyize muri twebwe irakomeye n'igitangaza. Nabonye benshi bazanye imiduga harya ariko mazi n'iki ntawasize moteri kwiranga. Yesu nashimye. Aha rero dufite imyaka itandukanye, hari abakiri bato bafite 20, 30, abandi bariko barakora 40, 50, n'abariko barasaza bafite 70, 80, sinzi ko hari abafite na 90. Mugabo kuva Imana yatsa ako kamoteri kari muri wewe, hari umunsi wigeze wumva kazima. None ivyo bitoro vyama bikatsa biva hehe? Urutonda kuri station ni kumva ijambo ry'Imana. Imana yavuze ngo agatima utera kandi uzoreka gutera ukorana kubarira. Yesu nashimye. Imana n'igitangaza kuko ibihimba birasinzira nk'amaso arihomerereza agasinzira agasubira gukanura, ariko umutima nawe uvuga uti reka naje nakeneye kuruhuka koba kabaye ibara ryoba riguye. Yabitse ijambo ry'Imana mu mutima, ni ukuvuga ku murango ijambo ry'Imana, mu ijoro ijambo ry'Imana. Yesu nashimye. Hariho uri kuraraba ngaha muri Bibiliya, burya Bibiliya y'ikirundi tuyifise kubera hari izindi Bibiliya z'intango zanditswe mu zindi ndimi. Ni ukuvuga rero hariho amajambo 3 avuga ijambo ry'Imana. Uri kuraraba muri izo Bibiliya ijambo ry'Imana ryanditswemo ku ntango. Hari ijambo ryitwa logos. Logos ni ukuvuga ni ijambo ry'Imana ritemba nk'uruzi, ni isoko ridakama. Hariho logos, hakaba na rema, hakaba na deba canke deva. Nico gituma mwumva hari ahantu muri Bibiliya handitse rodebari, ngo ahantu irodebari turabishikako. Iyo logos rero ni ijambo ritemba nk'uruzi, ni isoko ry'amaringaho ridahagarara. Ndabona Satani aza kugerageza Yesu, nawe yaranyitwaje. Reka Satani nawe narazi ijambo ry'Imana ntimubizi, mugabo ahura hariho naribura ngo none ngo vyanditse uku. Yesu nawe ati vyanditse ngo reka ngo vyanditse yuko. Yesu nawe atoye handitswe ngo umuntu ntatungwa n'ijambo ry'Imana, ntatungwa n'umutima gusa, ariko atungwa n'ikintu cyose kivuye mu kanwa k'Imana. Ubwo uri kumwangisha ngo webona yahindura imitsima. Ibyo si byo bitunze abantu bazotungwa n'ijambo ry'Imana. Yesu nashimye. Handitse ngo rwose no kuvuga ijambo ry'Imana ryagutse. Iryo jambo ndakwifuriza ko muribwira ku kintu cyose kigushikiye mu buzima bwose urimo, hakaba hariho urwo ruzi rw'ijambo ry'Imana rukubwira ngo umuntu w'Imana ijambo rimufasha ni ukaba mu ijambo ry'Imana. Yesu nashimye cyane. Iryo rema naryo ni ijambo riza mu gihe cyaryo. Yesu nashimye. Urashobora kuba uri mu bihe kanaka bikugoye ukajya mu ijambo ry'Imana rikorokeye muri wowe. Ndaguha akarorero. Abanyisiraheli bari ku kiyaga gitukura bagomba kujabuka, kandi nyuma yaho hariho abansi no mu mabaka ubugarago barihemura baragira ubwoba. Haca haza iryo jambo rero n'iryo rema rije mu gihe gikwiye, rije mu gihe cyaryo, ngo nimwihagararire gusa kuko Uhoraho agiragire gutya. Ngo abanyegiputa mubona none munsi muzosubira kubabona iyo rema. Ubishingiye mu kirundi ngo ijambo rije kundemesha muri ibi bihe bibi. Yesu nashimye. Iyo debari naho hari ahantu nabaye
ukumva umuntu avuga ngo jewe ubu ngo nibereye Lodebari, ngo nibereye Lodebari, ni ukuvuga ngo nibereye ahantu atajambo mfise. Abavuga ati nta jambo gifise, baranyatse ijambo. Lodebari n'amajambo tuvuga, Yesu nadufasha cyane. Logos ijambo ry'Imana ryagutse ritemba nk'uruzi, reba ijambo ry'Imana rikorotse kugira ngo rikuremeshe cyangwa rigutabare, riguhumurize muri ibyo bere kugora. Debari n'aya majambo tuvuga iminsi yose, Yesu nadufasha cyane. Sinzi ko tuvuga amajambo meza cyangwa amajambo ameze gute, mugabo ijambo ry'Imana ryamara ryiza iminsi yose. Yesu nashimwe. Ugereranya amajambo Yesu yavuga n'izi ntumwa ziwe. Ahiro Debari uri kuraraba intumwa 12 hari igihe bagiye ahantu ngo mbebashe ngo kwaguma avuga ibyo gupfa kwiwe, ngo twe turategura ingene tuzosigara inazocaho mukuru none bizogenda gute. None yaniro rwose yonire ije gutabara. Petero atumvireyo mwabagabo, murabona nje ndi mukuru, jewe muranditira kuzomushikiranganje wa mbere canke n'imiburiyibure umushikiranganje w'intwaro yo hagati. Abandi ateye bagabo niyo none niyo umushikiranganje wa mbere atari Petero. Nivyo twatinye kuvuga ari abandi baca bivuga. Yuda ati ivyo mugira byose ntimukore ku bushikiranganje bw'ikigega ca leta canke bw'ubutunzi. Ati nanje namaje kubasumira. Ateye bagabo ibyo nivyo. Uwundi nawe akavuga, uwundi nawe akavuga. Aravuga ati muri kamuvuga ivyo, muri Debari, ni muri Logos, ni muri ijambo ry'Imana. Yesu nadufasha cyane. Kandi abantu barahorokewe mu biganiro baganira ijambo ry'Imana ntirigwiriye, bavuga ibindi. Yesu nadufasha cyane. None wewe ko Dawidi avuga ngo nabitse ijambo ryanjye, nuko afise stoke y'ijambo ry'Imana mu mutima wiwe bituma ahagarara neza adacumura. Yesu nadufasha cyane. Iyo abatwari dufise umwanya twari kuraba abantu batatu n'ububiko bwabo mu mitima ingene bwari bumeze, ariko birashika tukavuga Dawidi wenyene, ubundi twari kuvuga Daniyeli n'abagenzi we ingene bari barabitse amajambo mu mitima yabo. Twari kuraba Yosefu mu buto bwiwe ingene naho yari akiri muto yari afise ijambo rimushoboza guhagarara neza, Imana imuravye ikabona uti uyu muntu nta mugayo kweri, aranyesha icyubahiro, aranyaturira imbere y'abantu. Yesu nashimwe. Ariko reka turabe Dawidi wenyene kuvuga ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje. Uyu Dawidi niwe ari mutoya iwabo, ariko yarafashe umwanya wo kwicara iruhande ya se. Saramubwira iby'Imana yakoze, aravuga Imana ingene yagendanye na Aburahamu, ingene yabanye na Isaka, ingene yabanye na Yakobo, ingene yabanye na Yosefu ariya muri Egiputa, ingene yabanye na Mose, ingene ibitangaza byaguma bikoreka, ingene iyo Mana yabo yabanye na Yosuwa, ingene yabanye n'abacamanza n'aho amengo ni mu gihe kigoye, ingene yabanye n'abavugishwa batandukanye. Dawidi aravyumviriza, aririka mu mutima wewe. Yesu nashimwe. Mbega none wewe stoke yo mu mutima wawe wayikuye yazananye ibyo ari byo byose hari aho yavuye. Dawidi yumvise se kumbura arumva n'abandi bo mu muryango w'iwabo bavuga iyo Mana ingene ikomeye. Igihe kimwe rero aravuga ati none ko mbona aba basore bacu bakuze nibaje ku rugamba, baje mu ngabo z'umwami, bitangira igihugu, umutekano ugende neza, kuko turabangamiwe hirya no hino n'abasi. Hanyuma aja yumva asababwira ati mwana ubu rero narakubwiye iby'Imana yakoze, twebwe
ubwoko bw'Imana turi ku ruhande rwayo kandi utayicumuyeko irakunzigamika kurwanira none imikukungiye genda hariya mu ishamba kandi hari ibikoko ariko jana n'Imana yazigamye ba sokuru nawe izokuzigama. Hajya rero abavyeyi bakunda kugira impuhwe ba mama araraba mu maso mama wiwe ati ngira ngo mama bariye tuza ashaka ati umwana wanje aracari muto niyo jya muri ariya mashamba rubika abakuzi abona nyina arahoza arunamye ati sawa aragenda mugabo ubwo bubiko bwo mu mutima wiwe bukamwibutsa ngo reka nturi wenyene uri kumwe n'Imana yawe hagarara neza rero itubije bagahangana. Yesu nashimwe intambwe icyo gutwara imyagazi bagahangana biragenda neza ngo se ati nta ntama n'imwe nta gitungwa n'imwe gikwiye kuvamo dukeneye yuko uzozicura zose. Yesu nashimwe kubera yarabwiye ngo ntutinye akagenda mu mashamba akaragira bikagenda neza. Mugabo hari ibindi byamuziga bijamwe yarabibitse mugo yarabibagarira agasenga agatanzira Imana byose bikagenda neza. Yesu nashimwe biragera no ku rugezo rwa Goliyati yigiza agahambaye umengo ntawe gushobora. Dawidi aravuga ati none ya majambo twabika mu mitima yacu ya majambo twabwirwa ntaca kimaze rero bene wabo wagahungu urakina ku bindi uze gukinira ngaha ku rugamba simwe ivyo vy'amajambo ariko bakavuga ngo ivyo vy'amajambo y'Imana ngo je ntubwiye ngo hageze amahera ivy'ijambo ry'Imana rigiza hirya. Yesu nadufashe cyane ariko Dawidi yarafise stock imeze neza. None amajambo wabitse mu mutima wawe angana gute ameze gute arakwiye hari icyo agufasha aragutunga yo kujabuza kandi hari ibintu byerekana ko umuntu yabitse amajambo mu mutima. Ibyo avuga biramusuzuma ibyo akora biramusuzuma umubano wawe n'abandi bantu uramusuzuma muhira ku mirimo biragaragaza by'ukuri uriya muntu ahagaze neza mu ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe cyane. Ikibazo rero mbega ijambo wararibitse mu mutima wawe neza none ko ijambo ry'Imana rifise icyo rivuga nicyo ukora cyangwa urahindura kuko muri Yohana ubutumwa bwiza nk'uko bwanditse na 15 ku murongo w'indwi ijambo ry'Imana rivuga ngo nimwaguma muri jewe ngo amajambo yanje akaguma imusabe cyo kugomba Imana izogira gute guma muri Yesu rero kandi amajambo y'Imana agume muri wewe kuko twumvise yuko Yesu ari we jambo. Urumva rero igihe kimwe yaravuze amajambo y'Imana arabagamira baca barigiye ntabwo murakoba kwigira ati tuje kwa toja babigamira kwari wowe ufise amajambo y'ubugingo amajambo y'ubugingo uyabike mu mutima wawe. Yesu nashimwe cyane. Umuntu rero iyo yabitse ijambo biragaragara twavuze mu mvugo mu vyo akora mu nyifato mu kibano no mu nyambaro. Ega nivyo inyambaro uravye ngaho muri Bibiliya inyambaro ziri mu buryo bwinshi cyane. Haba kera hari imyambaro y'abaherezi ukabona unyambaro tujya n'umuherezi, hari imyambaro y'abami n'abamikazi ukabona tujya n'umwambaro, imyambaro y'abahambaye impuzu bavuga ngo ni impuzu z'inyambara abantu, imyambaro y'abajejwe umutekano bikagaragara, imyambaro y'abana. Ariko none munsi niko biri urashobora kubona abantu bariko baragutura ujya n'umusirikare ujya n'umupolisi ko bambaye imyambaro, ujya n'umuganga arafise umwambaro werekana, bajya n'abanyeshuri baca bambara uniforme,
indani zifite uko zambara sa bene data mucyo gituma abantu bo mwishengero tudakwiye kwigana ibiri hanze byose kuko aho usanga umwe turigana tutazi isiguro y'ibintu maze iminsi mbona abantu kandi ukabona ko ari umuntu yisomeye bwakaba afite akagufu hejuru y'ikirenge aba bana rero bagakurunga bakinoga ati akantu keza ukajya bakubise umugufu ku kirenge isigura kurazi icyo bisigura Yesu nadufashe cyane nico gituma nkundira ishengero rya Pentekote naho Satani yarisavye ngo arikosora abantu basengera mu ishengero rya Pentekote wowe bibwira aho bantu bavanga bambara amakanzu yitwa cyangwa amajipo yitwa Yesu agire gute nashimwe nyene Amen. none hako abantu bo kwambara twatuntu twerekana umukono nawe baciye batubagura bakawandika impeta bo kwiyambara Yesu ashimwe. Amen. Inyambaro nayo irashobora kwereka umuntu afite ijambo ry'Imana yabitse mu mutima wiwe Yesu nashimwe. Reka rero imyambaro y'abasazi none bishobora kuba umuntu arengana kubona ufite umuntu arwaye mu mutwe none ubibonera kuki byaribyo byose mu gishengo c'ibirato umuntu uzobona yafashe amasashe akayahambira ku ntuze cyangwa acayishyira ku mutwe bizoca bikwereka umuntu naho rimwe na rimwe bigoye narumvise ahantu muri aya makaritiye murabona hariho abana b'abanywa rumogi akarunywa rukamushika ugaca usanga kubera ngira ngo goba rugwa amahera akaja ariba igihe kimwe rero bene data muri muhira naho bize mugerageze mwambare mwikwize kuko ntuzi ibyo gushikira arazaraba impuzu zanikiye arazimyakura arazitora uwo yari ngaho yari yambaye akabutura hejuru atakihari ari yareze yari yicaye ku ntebe muhira mu rupangu aca muja ko yaramukurikiye bagasemerera mu buryo bubiri uwo yambaye ikabutura bamba fata igisuma unara ko binuruma ntabara umusatsi aranyisha ndagufinze wotabara reka bafashe yambaye ibitura ati ikigomba cy'umuntu ateka kuriya aye n'umunywa w'urumogi arangije n'umusatsi turiko turaraba tubona aho umengo Yesu nadufashe cyane mbega ububiko bw'ijambo ry'Imana mu mutima wawe bumeze neza iyo tuje ngaha rero ijambo ry'Imana tuba tuje ngo risuzume turabe yuko ataco dukeneye ko Imana yadukorera kugira ngo bikunde tubike ijambo neza ry'Imana mu mutima kandi rero ndabasabye ntihagire umuntu azocira imanza uwundi Yesu nadufashe cyane none iryo jambo ryavuzwe na Dawidi niwe yavuze ngo nabitse ijambo ryawe n'ibindi kugira mwavyumvise ariko ahandi naho na Dawidi ariko arishishitira ngo ngire ikigongwe Mana ngo ngirire imbabazi Mana ngo reka ibi byambaye ngo ntunyime mpemu wawe ngo reka ibi byambaye ko kugira ngo biboneke yuko ariwe umugororotsi wa cane ngo ibyaha ari ivyanje umuntu asamana ntiyikore kuri bwa bubiko biramugora kandi no kuraba neza reka sitoke irashobora kubamo ibintu bibotse Yesu nadufashe cyane birasaba yuko umuntu asubira kubipanga neza akabitondeka neza akaraba ko tuyoba tutinjiye ngo tubirye tubitore biseseke sitoke y'ijambo ry'Imana nayo irabumbabungwa Yesu nashimwe Dawidi rero nuko yakoropeye mu ntege nke nawe urashobora gukoropera mu ntege nke Yesu nadufashe cyane korale senga murazi ko ataco dupfa sivyo muranyanka canke murangumwe abanyankagira gutya umuntu ashobora kuduza atabyumvise neza ntacyo gupfa nawe abaho muri korali senga bahagurutse kuririmba
naretse ijambo ryawe mu mutima wanje bana jambo ryawe mana nitara jambo ry'Imana nitara kandi jambo ribamurikira mu nzira kandi mwabitse ijambo ry'Imana mu mitima yanyu kugira ngo mwoye gucumura ariko bizoshika canke byoba byarashitse ukumva sinzi mumenyesha amakuru yakunda kuvuga ibombora mwende bombora muri korale senga nico gituma navuze ngo ntawo twenga uwundi ibihe bibi birashobora kuza mugabo Imana irafise ibihe vyiza inzana ibihe bibi bikarengana Yesu nabaheza Amen. Reka mbe muri korali senga ngaha abakozi b'Imana umukozi w'Imana arazana Bibiliya agahagarara ngaho nabifurije mwese kutura mwemuyera ngo nabifuriza kurengesera mwemuyera ngo kandi mukundane ngo Yesu yarabakunze bukeye ukaja wumva birababaje mu mwanya kanaka ngo naka ntitukiri kumwe mu bihe bibi Yesu nadufashe cyane sino kwijajara ngo ndi umukozi w'Imana ngo ndeke gusuzuma story Imana yashyize mu mutima wanjye ko kimeze neza ndashobora gusanga naribwe ndashobora gusanga naratakaje maze iminsi njya mu bintu ugatangara rwose ukabona abantu baranenesera imenga buzuye bwebuye mugabo ikagorana mu bintu bimwe bimwe aho sindahinjira reka ngarukire gaha noneho turiko turavuga iby'abakozi b'Imana bisigaye bigoye na mwebwe musigaye muducira imanza Yesu nadufashe cyane naragiye ahantu baravuga ngo twagomba ngo dusabe umukozi w'Imana naka ngo uno munsi ngo nibatubwire ijambo ry'Imana bose koma amashi Yesu nadufashe cyane none kubera ko bakomye amashi ndagira kiriyoza none bajya aba bajene rero bavugisha ukuri none hajya ko bakomye amashi ngaho ni kubera iki ati ujya ati ari ijambo ry'Imana rikwiye ryuzuye ati ridukurana rikadushyira ahantu ntabandi nabo ngo abandi hariho abaza kudusinziriza gusa bene byatugana nibasinzira ntiwitwaze jewe sinziriye ninasinzira uzomubona ninasinzira buca baza ati caramutanga bwaga ushireho niwasinzira nitira uzobakuye hariya ni ukuvuga ko mu bubiko reka basina bivuge neza ni ukuvuga ko mu bubiko ufise ibintu byose ijambo ry'Imana atari bikenewe wakurikije siko none ni intege nke zawe Yesu nadufashe cyane rya jambo ntirizere dushike ko ngo bazokwitoraniriza abagira gute abigisha bavuga ibintu wanyu n'ibyo jewe bene data mbaye nayasaba imbabazi hakiri kare ni ukuri nkabanze gukubita kibite cyangwa santushenga nzovuga ukunyene usinzira usinziye ndabona ko ari habikanguye kandi ijambo ry'Imana n'abasome baritwaye mbere hamwe nagaruka nganya y'igugu nzobazana mbega igihe mperuka guhagarara ngaha nasomye ijambo rivuga iki bamwe bavuga ngo barankunda nibo bazoca bagibuka bone nabanyanga ntiyazabyibuka Yesu nabaneza reka rero dusozere kuri aya majambo abiri mu byashuye Yohana 3 ku murongo wa 10 tuhasome kuko tugomba duhetse ibyashuye Yohana 3 ku murongo wa 10 ijambo ry'Imana rivuga ngo iki riravuga ngo ko witondeye
ijambo ryo kwihangana kwanje, nanjye nzokurinda igihe cyo kugerageza kigira kize mu bihugu byose. Kugerageza ababa mu isi, Imana idufashe cyane. Mbega igihe cyo kugerageza murakibona? Mbega amageragezwa ariko arasatira ishengero mu nzego zitari zimwe murayabona? Ariko nagomba ndakwinginge mwene data, witondere iki jambo ry'Imana rivuga. Iki jambo ry'Imana rivuga niba gikora, urareka ibyo abantu bakongorera mu matwi ngo tugire gutya na gutya. Ibyo ni deba, ni iby'abana b'abantu. Ukurikire rero rwose. Yesu nashimwe ko witondeye ijambo. Itondere iki jambo ry'Imana rivuga, urigendane ku murango no mu ijoro ugitondera. Hanyuma hariya muri Amosi rero igice cya 8 ku murongo wa 11, Amosi 8 ku murongo wa 11 niho tugomba turangirize, nta bindi bivuga.